mu Burundi ubu tuvugana abarundi bari imbere mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko umugambwe wa CNDD-FDD ishyaka ari ku butegetsi bari kwibaza byinshi cyane kwazaza hiri shyaka ninde ugomba gukomeza kuyobora rino shyaka cyangwa se kuribera umunyamabanga mukuru ni Reverend Kuriyo cyangwa se nundi uraza kugenwa mu masaha make ari imbere. Haribazwa ninde uzahagararira ishyaka amatora mukuru w'igihugu mwaka wa 2027 ndetse byakuruye icyo umuntu yavuga ngo nurunuru no kurebana y'ingwe hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru w'umuryango cyangwa se w'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi. Hanyuma yagize gutya andika avuga amagambo akomeye cyane ati nawe ngiye ati tuzagumana. Uyu ni Reverend Kuriyo wa CNDD-FDD akaba yaciye amarenga umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ya CNDD-FDD. Ndikuriyo Reverend yabwiye abarwanashyaka ko mu gihe bitegura gutora umunyamabanga mushya azakomeza kandi kuba ari kumwe n'ishyaka kabone naho atakongera kandi gutorwa. Ibintu bica amarenga ku mwuka mubi uri hagati ye na President Evariste Ndayishimiye yabigarutseho mu masengesho yo gushima yateguwe n'ishyaka rye rya CNDD-FDD. CNDD-FDD iri kwitegura gutora umunyamabanga mukuru mushya n'abandi bayobozi bawo bagomba kuzayobora imyaka agera kuri 5 iri imbere guhera mu mwaka wa 2026 kugeza muri 2031. Reverend Kuriyo yatangiye kandi kuyobora CNDD-FDD guhera muri 2021 kugeza muri Mutarama 2026. Hanyuma ninde ugomba gukomeza kuyobora uyu mugambwe wa CNDD-FDD? Uyu muyobozi yasabye rero abazatora kuzakomereza aho bari bagejeje, ariko kandi yizeza abanyamuryango ko nagiye nubwo ataba ari ku buyobozi runaka. Ati naho ngiye tuzagumana nubwo ntaba nkiri mu nzego, nubwo kandi bimeze bityo hashize iminsi kandi havugwa ihangana hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Kuriyo ryaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzahagararira iri shyaka amatora mukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Amatora agiye kuba kuri 25 Mutarama 2025 ashobora gusiga mu buyobozi bwa CNDD-FDD kandi yahindutse byinshi hashingiwe no ku mwuka mubi umaze iminsi hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Kuriyo. Amakuru yemeza ko Ndikuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD bumufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango baryo, cyane cyane abavuga rikumvikana. Mu ntwaro zifashishwa n'abatemera imiyoborere ya Evariste Ndayishimiye harimo kuba kandi ubukungu bw'igihugu bukomeje gusubira inyuma kuva muri 2022 n'icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikandagazwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nibaza yuko twarabigarutseho mu makuru yacu yatambutse. Hanyuma mbabwira ko Ukraine yigambye kwica abasirikare bagera kuri 1,000,000 birenga 200 b'Uburusiya. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Ukraine bwatangaje ko abasirikare b'Uburusiya nk'uko amakuru yabitangaje, nkuko rero amakuru yakomezaga kugenda abivuga, bavuga ko 1,133,220 n'abandi 20 bamaze gupfira mu ntambara kuva muri 24 Gashyantare 2022. Iyi raporo igaragaza ko uretse gutakaza abasirikare Uburusiya bwatakaje n'ibikoresho byinshi by'igisirikare harimo ibifaru 11,603, imodoka z'intambara 23,949, imodoka n'amakamyo atwara ibikomoka kuri petrol 75,644. Ukraine yigambye kandi ko yashwanyuje intwaro zirasa ibisasu biremereye mu 36,580, imbunda 1,623 zirasa za rocket, intwaro 1,183 zikoreshwa mu guhanura ibisasu byo mu kirere, indege 134, kajugujugu 347, drone 114, 114 ndetse n'izindi zya 49 zifashishwa cyane mu bikorwa byo kumenya amakuru ndetse no kugaba ibitero. Ubwato 28 n'ubwato bw'intambara bushobora kandi kugendera munsi y'amazi bubiri. Imibare nk'iyi Uburusiya kandi nabwo bukunze kuyishyira hanze, gusa biragoye kwemera ibivugwa na buri ruhande kuko mu gihe cy'intambara usibye urugamba rw'amasasu haba hari n'urundi rw'amakuru ari kugenda aba ku rugamba, kandi buri wese ku ruhande rwe ayatangaza uko abyumva. Hanyuma andi makuru ari gukomeza kugenda byibazwa ati kubera iki noneho witwa Donald Trump ni president w'Amerika ariko aca ku biti no ku mabuye arondera igitoro ca Venezuela.
ati igihe leta zunze ubumwe za Amerika zafata Nicolas Maduro mukuru w'igihugu cya Venezuela abantu benshi ati barumiwe. Amerika yavuze ko bamufashe kubera ikibazo kijyanye n'ibiyayuramutwe n'ubwicanyi, ariko ati haciye iminsi Perezida Donald Trump yaciye atangura kuvuga cyane ku kindi kintu, igitoro cyangwa se petrol. Niho abantu kandi batangura kwibaza bati kuki Amerika, igihugu gisanzwe cimbura igitoro cyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi, ishaka igitoro ca Venezuela. Ati kugira dushobore rero kubitahura dutegerezwa kumenya ikintu kimwe ati gihambaye cyane, igitoro kiri ubwoko ati butandukanye. Ati reka atugereranye n'igiterwa ati c'igitoke, ati byose ntibimeze kumwe. Ati hari ibitoke ati biribwa n'ibirete bitetse, ibindi bikaribwa imihwi. Ati n'igitoro nuko nyene, ati hari ikiremurutse ati hakaba n'ikindi kiremereye. Igitoro coroshe ati kinyaruka guhingurwa kandi kigakoreshwa cyane mu moko ndetse no mu modoka no mu ndege. Nayo petrol iremereye iragoye guhingura, ariko ni ingirakamaro cyane mu kubaka amabarabara kuko niyo ivamwo ikaburimbo, igakora mu mahinguriro kuko ivamwo plastike, ndetse no mu gukora ibintu dukoresha buri munsi nk'amavuta yo kwisiga. Amerika kandi niyo ihingura petroli nyinshi, ariko petroli yayo nimwe twavuga ko itaremereye. Ikibazo nuko amahinguriro menshi yo muri hagati muri Amerika yubatswe kugira ngo atunganye na petroli iremereye, kubera niyo myinshi ibonekayo. Ati guhindura ati ayo mahinguriro ati bisaba amahera menshi cyane kandi bigatwara imyaka myinshi. Rero ati hako Amerika iza guheba ayo mamiliyaridi, ica ikoresha ubwenge bukomeye cyane mu vy'ubutunzi, igurisha petroli iremurutse ku bindi bihugu ku giciro kinini, hanyuma ikagura petroli iremereye cyane yatunganyirijwe hanze ku giciro gitoya. Venezuela ifise ububiko bunini cyane bw'ibitoro ku isi, kandi bwinshi muri bwo ni petroli imwe iremereye igihe bayitora. Ati amakompanyi ya Amerika niyo yafashije Venezuela gushinga inganda zo gucukura ndetse no gutunganya iyo petroli. Ati kandi ubu ubucuti bwarabandanyije mu kinyejana ca hafi ya cose ca 20, aho amakompanyi ya Amerika yabandanya acukura yongera kandi atunganya iki gitoro kiremere cyane kigashorwa muri Amerika. Bivyagiye kandi guhinduka igihe Perezida Hugo Chavez ashikiye ku butegetsi muri Venezuela mu mwaka wa 1999, maze agashinga intwaro igendera ku vyumviro vya gisosialiste. Leta yafashe ingingo ko igisata ca petrol categerezwa kuja mu minwe ya leta, maze ica ishiraho amategeko aremereye ku makompanyi mvamahanga y'igitoro. Ubutegetsi bwa Amerika n'amakompanyi y'igitoro yo muri iki gihugu ati ntivyakiriye neza. Hugo Chavez apfiriye muri 2013, Nicolas Maduro yaciye aja ku butegetsi, maze abandanya n'iyi politike ariho Amerika yaca ifatira ingingo yo kuzibira igitoro ca Venezuela ku isoko mpuzamakungu. Muri 2019 sentare y'ibanki y'isi yategetse ubutegetsi bwa Venezuela guha indishi amakompanyi y'igitoro yo muri Amerika, ariko ntivyigeze bishirwa mu ngiro. Ivyatumye za ngingo zo kuzibira igitoro ca Venezuela zikomezwa gusumba. Ibi nivyo vyo Perezida Trump afatira ko mu kuvuga ko Venezuela yivye igitoro ca Amerika, agira ati baradutwaye uburenganzira ku gitoro twari dufise kandi igitoro cinshi cyane hariya. Ivyo rero ati namwe murabizi, ati barirukanye amakompanyi yacu, ati dukeneye ko kigaruka. Kubera izi ngingo za Amerika, Venezuela niyabandanyije kandi kugurisha petroli yayo muri Amerika n'Uburayi nk'uko byari bisanzwe, ivyahaye akaryo ibihugu vy'abakeba nk'Uburusiya, Iran, ariko cyane cyane Ubushinwa, ndetse no kwinjira ubu Bushinwa nibwo bwagura cyane igitoro ca Venezuela ku rugero rwa 90%, bwongera kandi butsimbataza ubucuti mu vy'ubudandaji atari na Venezuela gusa, ariko kandi n'ibindi bihugu bitari bikeya vya Amerika y'ubumanuko. Kuri Amerika iki ni ikibazo gikomeye cyane kuri wo kubona Ubushinwa bugira ikibanza mu karere ka Amerika y'ubumanuko. Ni ikibazo gikomeye cyane kidashobora kandi kwihanganirwa na Perezida Donald Trump ashaka gukuraho ingorane. Igitoro si ingufu gusa, ni amahera, n'ububasha, ni ijambo ku isi. Nico gituma Trump iyo avuze kuri Venezuela atavuga ibintu gusa by'ubukozi bw'ikibi canke demokrasi, ariko yanavuga no ku kuntu bashaka kwirukana mu karere Ubushinwa n'abandi bakeba. Ati dukeneye umutekano hariya, dukeneye kuzungurukwa n'ibihugu bidaha indaro abansi bacu ku isi yose. Naho ati isi iriko irondera gukoresha amasoko ati ntanga nguvu atonona ikirere, ati guheba igitoro si ikintu cavuba.
ati kuko kikiri mu bintu bikomeye cyane ku isi umuntu afise gitoro abagenzura ubutunzi politike kandi abafise ijunja ati n'ijambo ku isi muri rusange Venezuela yaragize ikibanza gikomeye cyane ku isi kubera igitoro cayo gushika ubu niyo ya mbere ifise igitoro cinshi ku isi nubwo yagurisha igike cyane kubera ibi bihano yafatiwe na leta z'ubumwe z'Amerika. Iki kibazo muri rusange nicekerewe igihugu kimwe gusa ni ingwano yo kurondera kugenzura igisata c'amasoko ntanganguvu kugira ngo ishobore kugenzura isi uyu munsi wa none.